Je banyita Uwimana Janet nkabambi muyinga turavye uburyo ibihe bigenda birahinduka ubwa mbere nahisanzwe ndumudandaza nadandaza ibintu bisanzwe nyene nka kurya umuntu adandaza itomate rengarenga uko kugira ubuzima bubandanye ariko maze kumva uyu mugambi umaze kuba Reta yawushize ahagaragara navuze ati narigiye inama ndasanga yuko kuguma nicaye muhira ndiko nkora ibintu binyinjiza amafaranga 100 hari naho usanga umuntu ariko akorera mu ruhombo cyambona yuko kuba nojaha aho abandi bariko barakorera naje nkaja kurondera kugira nshobore guteza imbere umuryango wanje guteza imbere igihugu cyane cyambona ko byoba byiza cyane niho namaze kurondera igitabu ndaronka ahantu nshobora kukidepoza ndahageze baramfashe neza baratwigisha barabanza batwigisha gukunda igihugu cyacu batwigisha kwitangira igihugu cyacu batwigisha kwitwararika imico kama y'igihugu tuvuyemo kugira ishobore kuzoba impamvu nziza yo kugaragaza Uburundi bwacu mu kindi gihugu tugiyemo bimaze kugenda nkuko nararonse umubosi baranzanira kontra ndayisinya ndamenya umushara ngiye gukorera basi muri make ngiye nishimiye akazi ngiye gukora kuko ngiye nzaho ngiye kandi nzi ngiye ikintwaye usibye ko ngiye nzi ico nkeneye kugeraho ntabwo bamfise kuko muri make mu kurondera ubuzima kirazira kugira ubwoba mu buzima bicambere bisaba yuko wiyemera ukamenya ati aho ngiye hose mfise Imana kandi umuntu afise Imana nta kintu kimwe atageraho ibintu mu masezerano byarimwe byatumye ndema icambere nuko navuye ngaha nzi yuko ntagiye kurondeza akazi ngiye nzi yuko ndi bushikire ku kazi ikigira kabiri fise ibiro biza kunyakira aho ndi bushikire muri make umutekano wanje uza kumeze neza cyane hanyuma ikigira gatatu nuko nibiro mvuyemo nabonye yuko bafitanye barafitanye amasezerano cyangwa se ubucuti shobora kubona yuko umwanya n'umwanya ari wose nta kibazo nogira kuko hagize agahaze mu byo noba narigishijwe cyangwa mu byo noba narasinyiye ndafise ahantu nshobora kwakura kugira nshobore kuronka ubufasha burambuye agashiro kabute tugiye kuronka iryo nibanga